dusabe yuko ata muntu n'umwe yosiba amatora kandi ntagire umaramara ngo noja mu matora ngo notsindwaga navyo yere ntagire umaramara. Hari abantu babonye ngo kwitoza kwa mahera ni menshi gutanga amwe y'ingwate mugabo ntibaharuye ajya amabirete ndavota ajya amakarata baguze kugira ngo utogwe agugwa ngahe, agugwa ubusa kurajya amahera y'ingwate wazanye. None uza gutesha umwanya igihugu emero yatange kuko ni waronka amajwi menshi bazoyagusubiza wagiye nawe gusondeka reka ajya amahera baguze amakarata basibigarure ko nadukeye wagiye kubesha ajya amahera wazanye niyo acagura ajya amakarata basibiga igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafinisha baza gutanga amahera ataco bariko barayatangira. Ntihagire rero uvuga ngo urumva ngo naza kuja kwitoza gukora ajya amahera ajya n'ingwati waronse amajwi meza barayagusubiza ubonye rero atamajwi uzoronka isi ibiri utora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuye ngo ndamaramaye igihugu kiguma ari ca kindi nyene. Ahubwo akantu narakavuze igihe duheruka muri ca gisabisho n'amashinga amateka y'abagenguza amateka bateguye niho naryohewe cyane mbonye ikete umutumwa Paul yandikiye Timote niho yavuze ati ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cyane. Namwe rero ngaho wifuza kuba umukuru w'igihugu aba yipfuje igikorwa ciza cyane kuko umukuru ni iteka Imana iha umuntu ngo azoba yipfuje igikorwa ciza ngo nico gituma ategereza kuba kuko ico gikorwa ciza ntiwogishobora utari riga. Rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza rero abashaka kwitoza ndababwire ibintu vyiza kugira umubwiriza. Ubwa mbere abari umuntu azira akanenge abakandida mutagure rero mwiyumve abashaka kuba abakandida bafise icifuzo ciza cyane mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge bategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Mwavyumvise bamwe bafise abahabara ku ruhande kuba umukandida burasokora cyane ubihebe bose ushire ku ruhande. Ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa, ategereza kuba ari umuntu amenya kwigerera atagira umutima muke. Hariho abantu bafise ameru utegereza kumenya kwigerera. Hariho abantu baja kuvumba inzoga babonye ari nyinshi agushikaho ashobora no kuzidaha. Utegereza kumenya kwigerera uti naho ari nyinshi jewe nakwije ukigira. Hariho abantu babonye ahantu bariko barisereva akabona ibinyame vy'inkoko akabona izinka izimpene vyose ashaka kubikwiza ku isahani imwe karatabimara. Ategereza kuba ari umuntu azi kwigerera ngo ategereza kuba ari umuntu w'ubwitonzi. Umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe mwumve abashaka kuba abakandida ngo ategereza kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni. Regasha nk'umuntu aborerwa akagenda atembagara mw'ibarabara aba yikwije ubupfasoni. Ngo ategereza kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi akundana. Hari umuntu akundana afise igishika afite igishika abandi uwo ni wakwiye kumubwiriza. Ngo ategereza kuba ari umuntu azi kwigisha. Mwumva azi kwigisha akoze umukandida mwumva azi kwigisha akoze nsaba bangira umukandida. Ngo ategereza kuba ari umuntu azi kwigisha. Ngo ategereza ngo kutaba imborerwa canke umusinzi bimwe nari mejeje kuvuga. Ngo ategereza kuba afise impuwe ntagira amahane ntagazwe n'umwina w'ivyisi. Ntiyabuze abari bafise umugambi baciye batavuga ati ndasokoye kabisa. Umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha nk'ikigega ngo ati iyo bimara vyose.
hari igitabo nasomye c'uwitwa Voltaire. Igitabo ni igice c'umuntu yitwa Zadig. Niho rero bavuga ngo couloir de la tentation, bariko barondera ngo umubwiriza. Hama rero baravuga bati ko dushaka rero umuntu azomenya kubungabunga itunga, reka tumucishe ahantu hari inzahabu, ibintu vyiza vyiza. Baca bacisha mu rugogwe, atanumwe ariko ararereka. Abo biyandikishije bose baca muri urwo rugogwe. Bati ico dushaka kuza gutamba neza. Bo bari bazi kuza gutamba neza. Uwa mbere ashikira inzahabu ashira mu mufuko, atora izindi ashira mu mufuko, uwundi aratora. Inzahabu nazo murazi ziraremereye. Hageze gutamba gusimba biranka. Uwatamvye neza nuwaciye mu nzahabu arazirengana ntiyigera yiha. Ewo niwe rero aba ari ukuri ntabafise umwina. Ngo kandi wateza kuba ari umuntu wazi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Iyo rero usanze abana ari utubandibandi tumenya yuko umuvyeyi watowe umukandida. Ngo ateza kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni. Gutora umuntu umurabira no ku bana biwe, ukamurabira ku rugo rwiwe. Ivyo tubisanga rero mu ikete ya mbere umutumwa Paul yandikiye Timote, ni ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo